inshuti bagenzi mudukurikirana hano ku mbonesha kure ya radio televiziyo y'Agakiza, turabahaye mwiriwe biba naho muri namwaramutse. Turiko twiga ya ndongozi yacu icigwa ca gatanu tukivuga ngo ugusoma ijambo. Ejo hahise abo twari kumwe mwarabonye ko twize icigwa citwa ngo inyishu abantu batanze, hari ku munsi wa kane. No munsi tugeze ku munsi wa gatanu avuga ngo kunezerererwa uhoraho. Muri kumwe na Manirakiza Lieve, iki cigwa tuzakugishikirizwa na Mwendata Eric. Reka dusenge. Turagushimiye umwami Imana, umwami w'isi yose, izina ryawe rihabwe icubahiro. Amen. Turashimye ku integuro yawe yo gusabikanya ijambo ryawe n'abari ku mpande zine z'isi. Turakwinginze ngo mpwemu wawe yera arushirize kubana natwe, ukoreshe abariko batwumviriza, ukoreshe twebwe ubwacu n'abahinga bari buhinyanire no mashusho, kugira ngo buri muntu wese aza kumviza buno gutuma bumugira icyo bumufashije mu rugendo rwe kuja mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Eric, kumani gwawe utubwire kunezerererwa uhoraho icyo bisobanura ku Banyisirayeli. No kuvuga ngo si ku Banyisirayeli gusa, burya turaza kubona ati ni ku bantu bose, kuko natwe no munsi Pawulo atubwira yuko ivyanditswe byandikiwe kutwigisha twese, kuduhana no kudukosora kugira ngo tube abantu bashitse. Rero no kuvuga ngo tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo kunezererwa uhoraho. No kuvuga ngo iri jambo ni jambo ritoroshe cyane. Kunezererwa iki uhoraho. No kuvuga ngo ikintu twagomba kumenya ni iki gishobora gutuma tutanezererwa uhoraho. Lieve ushobora kudufasha. Ni iki gishobora gutuma tutanezererwa uhoraho? Nibaza yuko nta mpamvu nimwe hari utuma tutanezererwa uhoraho, gusa iyo turi mu bigabitanyo hari igihe dutinya kuba twohimbara guhoraho. Ego no kuvuga ngo nivyukuri ahantu dushobora kutanezererwa uhoraho ni gihe tuba turi muki, turi mu bigabitanyo. Kuko Pawulo atubwira ngo kwipfuza ivy'umubiri gutera umuntu kwankiki, kwanka Imana. Rero nkuko twabibonye ejo ku wa kane ku cigwa cavuga ngo inyishu abantu batanze, twabonye yuko Abisirayeli bamaze gusobanurirwa ibyagezwe, bakamenya n'ivy'ukuri yuko urukundo ari rwo rubishitsa. Noneho baza gusanga barahavye bahabira kure y'iki, kure y'Imana. Nivy'ukuri tubona ngo bagize akabonge n'agahinda n'umubabaro hehe mu mutima, mu yandi majambo barihanye. Kuko umuntu yihanye ni wababazwa n'ivyo yagize gute. Kuko iyo umuntu atagombye kwihana imbere y'Imana, aho kubabazwa n'ivyaha vyiwe ahubwo ababazwa n'ingaruka z'iki, z'ivyaha. Ahantu rero tugomba kuhumva. Enwet nawe avuga mu gitabo gutumbera Yesu, avuga ko ngo icaha kitatuwe kiticujijwe, ni ukuvuga ngo umunyacaha ntagiharigwa. Ni ukuvuga Abisirayeli mu gihe barize bakahezwa n'ivyaha vyabo bagasaba imbabazi, kwari ukwihana gukwiye. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero niho nagomba kuvuga, kuko hari abantu usanga turizwa n'ingaruka. Nk'ubu nk'akarorero, umuntu agiye gusambana, ni nk'umwigeme atwaye inda, aciye ababazwa nuko agize gute, twayinda. Ni kuvuga ngo akibikora ntiyari yababaye, mugabo ngiti natwaye inda ciyagira gute, cyanye ubigiriyemwo uciyugwara umugero uti ubabajwe no kugize gute, no kugwaye. Uko rero siko kwihana. Rero ukwihana ahubwo nukubabazwa n'icyaha wagize gute, hama kandi ukemera kugira gute, kugiheba. Rero iyo umuntu yihanye n'ivy'ukuri nihaca anezerererwa iki, nihaca ashobora kubaho anezererewe Imana. Kandi niyo woba wihanye icaha wakoze, ingaruka zacu zikagushikira, ntibikenewe kusubira kandi kwicuza. Kuko namba washurashuye ugatwara inda, hamukarizwa n'icyaha wakoze, ukihana, Imana iraguharira. Mugabe ingenda Imana ntikikorora. Oya ntikorora. Umwana uteza kumubyara kandi uzomubona. Yego. Ni kuvuga ngo hano baratubwira ngo isomo umunezero w'uhoraho nizo nkomezi zanyu, nkuko biboneka muri Nehemiya 8:10, byakoreshejwe nk'icibutso cyuko ariko ubw'ubuntu bw'Imana tunezerwa kandi tugahimbagwa mu buzima. Amen. Ngo ni kubw'ubuntu bw'Imana tunezerwa kandi tukagira gute, tugahimbagwa mu buzima. Bavuga ngo akenshi ntabwo ari ubwoko bw'umunezero ubwa ari bwo bwose, ariko umunezero uzananye nuko dutahura Imana kandi tuzi n'ukuri k'urukundo rwa Imana ishimwe cyane. Amen. Mumve ngo kugira ngo tunezerwe nuko tugomba kubanza gutahura Imana n'urukundo rwayo. Hama kandi ubwo rukundo rwayo tukemera rukagira gute, rukaba mu mitima yacu, kuko niryo soko ry'umunezero. Amajambo rero ngiye kurangiriza kw'iki cigwa ngo kunezererwa uhoraho. Aya
Abisirayeli n'ivy'ukuri barihanye mu buryo budasanzwe ku buryo ngo n'abarongozi vy'ukuri bagize ukwihana kugize gute, bagize ukwihana kwimbitse ku buryo hano batubwira ngo ku munsi ukurikira abakuru b'amazu ya basekuruza bo mu bantu bose baje kuri Ezira kugira ngo bige mu buryo bwimbitse ivyari mu gitabo c'Imana. Uwo mwifato werekanywe n'aba bakuru washize ahabona icifuzo cyabo cyo kurongora abantu ku Mana. Baratahuye yuko uburongozi nyabwo gushikana abantu mu nzira ibereye ntibuzoshika mu gihe bonyene ubwabo batarondeye Imana kandi ngo basaba ubwenge buva kuri Imana ishimwe cyane. Amen. Aba bantu rero bamaze gutahura ngo kugira ngo tushikane abantu ku isoko y'ubugingo canke se tubashikane ku Mana nuko natwe ubwacu tugomba kubanza gushika kuki ku Mana. Ngaba barongozi bari bakenewe mw'iki gihe. Abarongozi n'ivy'ukuri baroborera abandi ku Mana kubera ko nabo bamaze kwiyoborera kuki ku Mana, kwiyoborera ku Mana. Sinzi ko ufise akandi wo kongera bo wagasomye mugabo reka ndagashireho hakatuzo. Muri paragraph nyine usomye haravuga ngo baratahuye yuko uburongozi nyabwo ngo bushikana abantu mu nzira ibereye ngo ntibuzoshika mu gihe bonye n'ubwabo batarondeye Imana kandi ngo basabe ubwenge buva kuri yo. Esashimwe. Amen. Uri kuraraba mu bisanzwe aya majambo arakomeye cyane. Ni hahandi Satani ngo adutwara kuraba abapastori, ababishop, n'abapatiri n'abashehe tukabaraba nk'inzira y'agakiza, hakubaraba nk'abantu nkatwe abanyabyaha badufasha mu nzira y'Imana. Amugabo ntitubafashe nk'akarorero kubyo twona bigura. Amaso yacu aguma hanze nde Yesu Kristo. White aravuga ko abize abantu, aravuga ko abarongozi bacu iyo bafashe ingingo batabanje kwiga ijambo ry'Imana kandi ngo basenge, iyo ngingo irashobora kuba ingingo ishobora kuba imbogamizi mu gikorwa cy'Imana. Yanavuze kandi mu gitabo Evenema nyene yuko akenshi yavuze mu gitabo Evenema yuko abarongozi bamwe bari mu ruhande rwo gufasha kwa cy'Imana ngo gitere imbere ariko usanga aribo bagisubiza inyuma. Hama rero twobwira nkamwe mu dukurikirana yuko kugira ngo tushobore kunezererwa uhoraho nuko twitandukanya n'inzira y'inzira y'icyaha. Ikigwa cy'uno munsi kirangiriye ngaha. Turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi kandi tukaba twongera kubaha ikaze mu kigwa cyejo ku munsi wa gatandatu kugira ngo tuze tugisangirire hamwe tubandanye duherebwa hamwe ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Reka turangize n'isengesho. Turagushimiye Dawe twese uri mu ijuru, turagushimiye ku bw'ubuntu n'imbabazi zawe ku majambo yawe meza ugenda utwigisha kugira ngo dukike ku nzira y'icyaha uhabwe icyubahiro. Amen. Data mwiza Mana ugororoka, twamaze kubona yuko inzira yonyine izotuma tukunezerererwa kandi tukagira umunezero mu buzima bwacu no mu mibereho yacu ariko dutandukana n'inzira y'icyaha. Ariko Data mwiza ubwacu ntidushoboye kwihindura no kwikiza nk'ikijambo ryawe bivuga. Udushoboze rero Data mwiza kugira ngo tuve mu nzira zacu mbi mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen.